hama Miss TFL Club cyangwa Miss Together for Life Club ni organisation ifasha les jeunes filles de 17 ans à 20 ans bazanye umugambi wabo hama ikabakurikirana ikabafasha mu projet yabo bazanye kugira ngo bafate mu mugongo kuvuga haraba competition akujya kwa Miss Burundi hama hakaba bagatora Miss première de fille na deuxième de fille hama rero bakadufasha mu projet yacu bakadukikira mu byo dukeneye mais si niho dukurira en tout cas ni organisation neza cyane ni edition ya gatanu yatanguye muri 2021 hama ubumwe turi muri 2026 ni edition ya gatanu ni barabibiro ko twumvise muri Miss ngo barabiro uburebure iki oya wowe ufise iyo myaka gusa hariho n'andi makategori abariko ariko ivyo vy'ibiro n'amataye ivyo ni babira hama haba hariho umuntu agukurikirana ukamubwira ama ide aussi nawe nyine akagufasha kwiyumvira ukuntu projet yawe ushobora kugenda neza mais aussi ni ikintu ca financement naho nyine baragufasha aho ukeneye hose kuja baragufasha nk'ubwatsi amahirwe na projet yawe baradufasha je vais na présence projet yitwa SC Impact leadership for change impact muri français bavuga leadership au service du changement ni projet yo gufasha les jeunes harimo abahungu n'abakobwa kubafasha kubigisha la confiance en soi la prise de parole en public et na leadership ego ni muri yo way yo kundaza ndagenda ku mashure bigisha ku ma université ku ma école mais yumviriye kubera avant jewe nari timide cyane enfin sinashobora kwexprimer devant les gens pas ko ntabishoboye ariko ko ndi timide mu mutwe je pensais ati nagenda imbere y'abantu hama nk'ico mvuga canke naho nkavuga ibitajanye ibintu nk'ivyo nyene ibintu vy'ubwoba hariho amarezo aza gutuma ati oya shana siguma hari umutekano ariko iraza ko ariko cana nkundite cyane ngiye muri Miss TFL kuko navuga ati je suis obligée yo kuvuga hama ndavuga ati reka rero nanje ngerageze kuko hariho abajene benshi bafite talent ariko bafise ubwoba iyo confiance ko bafise reka ngerageze jewe kugira ico ntanze kugira ngo ndabigishe kuko les gens bataze mwiriwe na bwa Keva nyine wese aho aherereye again ari kuri microphone za Step Media so uno munsi rero twatewe iteka kuri Step Media twarose umumisi umukobwa mwiza cyane ndibaza namwe murabibona ku ma écran yanyu atwega neza vraiment yabaye Miss abimerita vraiment si ibintu yigirishije si bimwe baja guhadikiriza so reka rero tubanze tumwakire abadaturamutse atubwire akazina muramuzi reka gusa nyene hari abamuzi atari aba Miss atari bivuga we Miss reka atubwira akazina ashize ko nakaryo yahawe amaze kuba Miss aturamutse ngaramutse abakunzi bacu ndetse n'abakunzi biwe ubwiwe Miss zagwaye ikaze ego burakoze ndabaramukije cyane jewe ditwa Bigirimana Winonsi Merveille deuxième de fille wa Miss TFL Club 2025 sanzwe d'umunyeshure kuri Université du Burundi muri bac 3 biologie nega Miss uzoba mwiza gushika ryari wowe kubaza nk'ubuhaje umuntu akubajije ati none ga Miss umuba mwiza uko bukeye ubyukana ubwiza bushasha bizohera ryari ego cyane Miss rero reka tuje kucatuzanye batwanitse kumeze neza bavyutse neza bakomeye cyane ku mutima no ku birori sawa mu Miss ibintu bigenda neza cyane none ga Miss numvise akantu ka Miss TFL isigura iki mu majambo yose mu majambo yose ni Miss Together for Life Club ba genre ni byerekeye iki iyo Together for Life Global ni wiki like ni gute yashimye kwita Miss iyo ndavuze ngenda kivuga gira kuzo cyatse kuvuga ego nazo Miss
hama Miss TF Globe cyangwa Miss Together for Life Globe ni organisation ifasha les jeunes filles de 17 ans à 20 ans bazanye umugambi wabo hama ikabakurikirana ikabafasha mu projet yabo bazanye kugira ngo bafate mu mugongo kuvuga haraba competition kujya kwa Miss Burundi hama hakaba bagatora Miss première de fille na deuxième de fille hama rero bakadufasha mu projet yacu bakadukikira mu byo dukeneye mais si niho dukurira en tout cas ni organisation neza cyane iyo ico ki iyo organisation yoba imaze igihe kingana gute ni edition ya gatanu yatanguye muri 2021 hama ubu turi muri 2026 ni edition ya gatanu yego imaze igihe kinini iyo organisation like yaje ije gufata mu mugongo les jeunes filles like wavuze de 20 ans quoi de 17 ans 20 ans à 20 ans donc baza kurenza 20 ans ntushaka kuba meza oya ni barabibiro ko twumvise muri Miss ngo barabiro uburebure iki oya wowe ufise iyo myaka gusa hariho n'andi makategori abariko ariko ivyo vy'ibiro n'amataye ivyo ntibabira ahaje nk'umuntu afise nkana 90 kilo afise iyo myaka mwamusaze donc ufise iyo myaka haba ufise projet vide aussi ufise n'amakritère basavye yaza ko uragenda usanga ni batobe Miss none lega Miss bavuze ba genre ni organisation ihari kugira ifashe les jeunes filles ku ma projet yabo bafata mu mugongo bafasha mu buryo canke ni uburyo buboneka like bigenda gute yego baradufasha wose projet yiwawe hama ufise ukuntu projet yawe ushaka kuyikora hama haba hariho umuntu agukurikirana ukamubwira ama idée aussi nawe nyine akagufasha kwiyumvira ukuntu projet yawe ushaka kugenda neza mais aussi ni ikintu ca financement naho nyine baragufasha yego aho ukeneye hose kuja baragufasha bwatsi amakeneye na projet yawe baradufasha tune mwebwe Miss Winnie Nancy projet yanyu yari imeze gute mwatanze yatumye wumva umutorwa uko ndibaza batora sero y'ukuntu ama projet yanyu mwaya différence dazi haba hari amakritère menshi ngo nico kirimo kandi yari cyo kiba kiri ku manota menshi bon sinzi ukuntu muri jury baba bipanze mugabo naco nyene kirimo wewe wa présenter projet ya gute jewe na présenter projet yitwa LC Impact leadership for change impact muri France bavuga leadership au service du changement ni projet yo gufasha les jeunes harimo abahungu n'abakobwa kubafasha kubigisha la confiance en soi, la prise de parole en public et na leadership ego ni muri iyo way yo ndaza ndagenda ku mashure kwigisha ku ma université ku ma école mais yumviriye kubera avant jewe nari timide cyane sinashobora kwexprimer devant les gens pas ko ntabishoboye ariko ko ndi timide mu mutwe je pensais ati nagenda imbere y'abantu haba nkashikasinga nk'ico mvuga canke naho nkavuga ibitajanye ibintu nk'ivyo nyene ibintu vy'ubwoba hariho amarezo aza gutuma avuga ati oya shana siguma hari umutekano ariko ibaza ko arico canankundije cane ngiye muri Miss TFL kuko navuga ati je suis obligée yo kuvuga hama ndavuga ati reka rero nanje ngerageze kuko hariho abajene benshi bafite talent ariko bafise ubwoba iyo confiance ikaba bafise reka ngerageze jewe kugira ico ntanze kugira ngo ndabigishe ndabakurikirane ndabe yuko nabo iyo lumière yabo yoshobora gukunda none iyo projet yawe watanze kuko numvise ko urinze uja mu vya Miss antuka projet uba watanze ubona yuko ifitiye akamaro igihugu ndetse n'abazoyumviriza ndazi projet yawe ni yihe nakaye kamaro imariye igihugu comme mperije kubivuga ni projet yo gufasha abajene ivyo vya confiance en soi na prise de parole en public hamwe na leadership
turabizi neza yuko kwanza leadership ni ikintu cagutse ariko nimba hari abari hejuru nuko batanguriye hasi rero jewe je constate yuko mu gihe ntanguye gufasha muri aba bakiri batoyi umwana agakura azi iyo leadership hari niyagera hejuru ntibizomugora cane kwapurika iyo leadership ko azoba yabitanguye akiri mutoyi rero ndabafasha kwanza kugira iyo confiance kumva yuko nabo nyene bashoboye kumva yuko nabo nyene bari capable yo gutanga quelque chose ku gihugu canke muri société barimwo canke muri communauté mais aussi ndabafasha aussi niyo prise de parole en public kuko ico uzokora cose hazoba hakenewe ikintu wexprime haragira igihe nubwo ugerageza kweshapa haragira igihe uje imbere y'abantu ukexprima ikintu sinzi ko ari talent ufise sinzi ko ari umugambi ufise utegeza kuja kuwupresenta devant les gens rero kwigisha uko nyene ukuntu bavuga mu bantu kuko hariho benshi bigora mais aussi niyo ikintu ca leadership nari nakivuze ni kuba aba leader apana kwifuka yuko jewe si pas capable yo gukora iya kubera ndi hejuru cane kubikira ko leadership itangurira muri hajya nkiri mutoyi nkiri muhira kubera hariho abantu benshi banda nubwo mbona imengo sintwara sindi directeur sindi umudelege mw'ishure ni kwigisha nyene ukuntu wogira utangura kugira responsabilité ukiri mutoyi kugira ngo niwagira gukura ukaba umu directeur ukaba umwigisha umushefu chef uzogende nawe uzi ufite iyo base rero en général ni kubafasha kwitegurira ico kintu nibakura iyo aho hantu bazoba bari bazobe bazi ukuntu biexprima devant les gens ukuntu bazoba kandi bashobora kumanaginga aba bantu batwara canke n'ubwo butwara ukuntu wowe nyene ushobora kubaho ubuzima bw'aba leader kugira ngo winfluence positivement communauté urimo canke igihugu cawe. Merci projet yawe ndumva irakaze cyane ke yakwiye bagushigikira nyene nazi none ni iki cyatumye wumva ugize inspiration yo kuja muri Miss ko wumva wari ufise ubwoba wabisanzwe uri timide ni iki cyatumye wumva wo koja muri Miss ubwoba bugahera nibaza ko ico kintu cyo kuva muri zone de confort cyambereye la raison yo kuja guparticiper muri Miss contrairement y'abandi bavuga ngo ndi muri Miss kubera ngo kuva nkiri muto nari mfise rêve yo kuba Miss moi c'était pas du tout la même chose ariko est-ce que je nakuze ntinya ndi umuntu ari timide nabivuze ariko maze kugira muri université ndabona ati bishobora guhera de toutes les façons ntuguma ubihunga hazogera igihe nawe uje imbere y'abantu uvuge umva ukeneye kuba muri zone de confort hama niho nagiye mbona rero iyo nariko ndascrolla wanashima nariko ndascrolla kuri Instagram ndabona iyo bagize amacandidature bagire la première fois sinabi considéré donc ati pays c'est pas moi muri ibinya sinibona nko mu vya Miss au fait hama ugakabindi ndabona kandi ngati en tout cas c'est pas du hasard reka ngende guparticiper ndabe wosanga biragenze neza aussi bizoca bimbera ya raison yo kwikuramwo ubwoba kugira ngo aussi nanje ngira ico nterereye ku gihugu nubwo gitaba ari kinini cyane ariko ngira ico mfashije nanje nubwo gitaba ari igihugu cose mugabo kaba kajya communauté gatoya canke bagiye batoyi nabo hazigira ico bafashije abandi ego natwe yabaye inspiration la première des choses ni juste kuba muri zone de confort aussi kugira ngo ngati ngira ico nterereye mu gihugu canje nka Miss nyene Miss hari ibintu duhora twumva kuba Miss abavyeyi ugasanga ntibabashigikiye bakabona ko umenga umwana sinzi ibintu agiyemwo sinzi aro byashikiye ego gusa rero wewe abavyeyi bavyakiriye gute muhira bavyakiriye gute kumva yuko ugiye muri Miss ese baragushigikiye canke bagushiye intege jewe nija muri Miss FM nije ugira amacandidature déjà baradusaba signature y'abavyeyi donc ube ko d'accord naragiye
ndamubwira mama ndamubwira je nshaka guparticipa hama arambwira ok ntanagiye nashaka guparticipa hama ati jewe je vais essayer de convaincre papa wawe ntugire ikibazo papa ntiyangoye nawe nyine yaragiye aransinyira hama ndabirungika ndavuga ko durant la compétition kuva igitangura gushikere nibo ba mbere banshigikiye haba kurondera amavote haba kuza muri salle mu hajya du présente mu ma quart de finale demi-finale et tout bari abambere bansapotinga nibo bafashije cyane nimba ari amavote nanone marche nuba ko yavuye ko abavyeyi nibo bayarondera cyane nukuri ego je pense tombe kugira ngo ndanabashimire barafashije cyane kubera nyaza ko nico c'amavote cyari gikonta cyane amavuta yarashoboye kwegera imbere kubera uruhara rwabo runini barantera intege nukuri ntako batagize kugira ngo banshigikire eko ndabashimiye cyane abavyeyi baho bari bema bumve yuko bashimiye bande abantu baguciye intege nta guca intege byabayemwo kumva yuko Jean amajambo amayumeur menshi guca intege ukumva ndazi urabaye ndavyibuka tukiva muri présélection umunsi wa mbere tugenda abo batoye bose abacandidature bose tutaratangura umunsi wa mbere tutangura tugiye muri présélection tugiye gupresenta amaproje yacu ku bajuri hari abakandidate twahuriyeyo hama jewe naragize amahirwe yo kuba sélectionné umwe mu makandidate twari kumwe haciye nka une semaine uciye yandika kuri post nashizeko kuri Instagram no kuri Facebook arandika muri commentaire ati ngo kandi ngaho nguri fier ngo uri kurabona ngo bagutoye kubera wowe ntibari bamutoye fait yari umwe mu bakandida wowe ntibari bamutoye malheureusement hama arandika ngo arandikira muri mu commentaire ati ngo ndi wowe ngo sinabishira nk'umutima kubera kazima reka kudugiriza intuze ngo ndi wowe ngo sinabishira nk'umutima kubera ngo bijya bintu ngo batora abana babahishe hewe ayo commentaire ndavuga ati udesha kwanza bimbere niho ngitangura and then uraje kumbwira ivyo oya ni mu candidate gusa sinavyegeje umutima cyane kuko navuga ati c'est peut-être ko wowe watashoboye kwiga amahirwe yo gutorwa ego ariko nyine hari akantu bisiga muri wewe tukazinanigamana ego non si uri sûr yuko wewe uzotorwa vy'ukuri ariko ego ariko haba hariho n'abandi nyine bavuga ati wowe ndisiyo ko hariho n'abadekuraje abavyeyi banje bakavuga ati mubwiye uje mwana wanyu abivemwo bijya bintu ashaka guta indero hama canke naho n'abandi bakamubwira ati biriya bintu vama n'ivy'abana agiye kugira iki ntazoshikirwa ofete ego mugabo naho Imana iba yateguye ibindi bintu kandi Imana nagize abavyeyi banje ntibigeze babumviriza baje baguma banyankuraje bambwira ati courage bandanye twebwe turi inyuma yawe ego abadekuraje ntibashobora kubura kandi bariho benshi ariko narashoboye kubandanya malgré y'ivyo bambwira kubera le soutien y'abandi bakeya bari inyuma yanje bambwira ati bandanye turagushyigikiye ndashaka gutera intege cyane ego nasaka batukanye make tweretse ikiganiro cyacu sindakuruhishe Miss wacu nohava nkubitwa ni shaka utera intege abafise ubwoba bagifise timidite yo kuja imbere y'abantu bakavuga cyangwa biyumva byo kuja muri Miss gusa nyene babuze ubatera intege niba yashibaruzuye ego charge nukuri nagenda abaye yuko mushoboye nubwo ubona umengo hariho ikintu kibura ubona umengo ntukwije kuba mukwiye kuba hariya ahantu muri rya place y'urya wundi ubona ari abibamwo nagenda mbwiye ko murashoboye kandi hariyo potentiel mufise muri mwebwe le monde ikeneye kudekora hariho lumière yanyu nubwo muyifuka reka iyo lumière yanyu ija habona utinye kuvuga imbere y'abantu ko nabage bari hejuru bagiye bafise bavuga bagiye mu bari à l'aise nuko hari aho batanguye kandi ntibatanguye bari perfect ariko
hariho batanguriye nabo bajugumira, hariho batanguriye nabo baje imbere y'abantu bakavuga ico bavuga, ariko ni avec les répétitions niko umuntu agenda aramenyera avec le temps. Rero ntimusubire kugira ubwoba kuko deja muri capable yo kubikora, rero muri capable murindiriye iki commence maintenant. Ego hama kuvya Miss navyo ukuri nimba wumva ushaka kujayo, t'encourage kujayo kubera ni hantu ukurira, nanje narakuna sinzi kuvuga ariko abagenzi ego n'abagenzi. Hariho aussi no urakure mu mantu menshi batwigisha kuntu ushobora kugira amaproje yacu, en tout cas barabakurikirana. Hariho n'ikintu uvayo ufise wize kinini, rero ntubona ati ngo jewe ngo sindi umwana w'umuhishi cane, ndetse umwana w'umuhishi cane mugabo nashoboye kugirirwa ayo mahirwe. En tout cas ikiri important ni icuri nico ufise, ufise je veux dire projet yawe, ni ico ufise muri iyo potentiel ufise muri wewe vraiment. Ni autant que ubona yuko ufise aspiration, je t'encourage mugende mwiyandikishe. Rero muri Miss TFL bariko bariyandikisha, mugende hariho lien muri page ya Miss TFL kuri Instagram, Miss Together for Life Club, hama mwiyandikishe kugira ngo namwe ntawubizi no ushobora kuba umuhene la Miss wo mwaka. Je vous encourage. Okay, merci Miss wacu. Miss urakoze cyane. Bari uheze ikiganiro cyacu, wasezera abakunzi bacu ukiduhereza. Ego nagenda bashimire kuri mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro, mwakoze kubana natwe. Imizesi nimba hari wowe na wewe umuntu, umwana canke uwundi mujoni wari we wese ubona yuko atashoboye kubona iki kiganiro, ni wewe ugenda kumubwira le message wakuyemo, canke naho umutumire aze akirabe, kuko je crois que hariho ayo majambo ya motivation ashobora gufasha umuntu tumva yuko ari motive muri uwo mwanya. Ego naco norenza ko, ariko nanje reka ndamushimira uko yadushimiye, yashimiye abakunzi bacu. Wakoze cyane Miss. Bize ko no hanyuma uzogaruka twiganire kumara situation. ego Urakoze cyane, namwe mwadukurikiranye. Miss yabivuze, sinogaruka kubashimira kandi, ariko reka nanje ndabashimira nuko mwakoze cyane, mwafashe n'umwanya wo kudukurikirana. Nimba ari cyo bakuyemo, hari ubundi wumva ko wo partage ino video yimupartage ayirabe, ndetse yipartage no bagenzi biwe. Nimba ari mbere uravye ino video, make gasho kumaze ga subscribe, zo kumaze kwabaye bishasha biza bigezweho, like ino video na commentaire zayo turazikeneye. Bakomeza mugire byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao.